Luka igice c'icumi dusome ku murongo. iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho no ku 107 mu gihugu hagati. Bamwe 70 bagarutse Yesu ashima Imana, nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati mugenzi, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umurashi. Bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Ariko ntimunezerezwe n'uko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerezwe n'uko amazina yanyu yanditswe hehe? Munezerezwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu nashimwe. Ababigishwa bari batumwe na Yesu ngo abitangire imbere aho Yesu yagomba guca ngo agende yigisha. Atuma babiri baragenda mu mihana, abantu barabakira, abantu barabiyegereza, bagasengera abarwayi. Abantu bose bazanye bafise ibibazo vy'indwara babarambitse ku biganza bagaca bakira. Abamugaye bakamuguruka, abatagenda bakagenda, impumyi zigahumuka. Ababigishwa Yesu yatumye baranezerwa kubona igikorwa c'Imana cakoretse neza. Nkuko uyu munsi nawe iyo ubonye ko igikorwa c'Imana cakoretse neza unezerwa. Yesu nashimwe. Bagarutse rero 70 uko yabatumye, bagarutse kuri Yesu kumuha raporo ingene urugendo rwagenze, baranezerwa cane ngo bagarukanye umunezero mwinshi. Babonye ikintu batari biteze. Ntibari biteze ko nabo bazosenga abadayimoni mu izina rya Yesu. Ntibari biteze ko ibimuga bizomuguruka. Ntibari biteze ko abarwayi bazokira. Babona vyakoretse, bagaruka banezerewe bati mugenzi, turanezerewe cyane. Nimwe mumbi zaratwumvira, twarazitegeka tuti gende mu izina rya Yesu, zigaca zigenda. Abadayimoni baratwumvira mu izina ryawe Yesu. Yesu arabitegereza, aranezerwa na Yesu aranezerwa, ariko arabitegereza nabo, arabona yuko hari ikintu bakwiye kubera ko maso. Yesu nashimwe. Kuri uyu murongo wa 18 yababwiye ngo nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umurashi. Ni ukuvuga yari agomba kubabwira ko yabonye Satani abafitiye ifuhe rikomeye cyane, abarakariye cyane, ababajwe n'ibiriko birakoreka. Burya iyo dusenze Imana umuntu akabohoka, abadayimoni barababara cyane. Mbere benshi bagenda bahimbaguritsa amaguru n'amaboko, benshi bagenda bamenaguritsa amaso, barababara cyane. Satani rero agira ifuhe rikomeye cyane. Yesu arabagarisha ati nabonye Satani akoroka nk'umurashi, mube maso. Ariko aca arabahumuriza ati ku murongo wa 19
sibyo gabene data niyo munsi mpwemu mbi zikorana n'igihe zirahari ariko ubwo bubasha Yesu yahaye abigishwa biwe natwebwe uyu munsi abizeye umwami wacu Yesu turafise ububasha bwo gukandagira impwemu mbi zose. Yesu nashimwe. Ubwo bubasha Yesu yarabuduhaye natwe kandi si twebwe abavuga butumwa gusa ariko uwizera wese akizera ubushobozi buri mu izina rya Yesu ububasha bwo gukandagira impwemu mbi zose urabufise. Yesu nashimwe. Soma hariya muri Mariko turabisha ijambo ry'Imana rivuga Mariko 16. Umuntu wese yizera ubushobozi buri mu izina rya Yesu ubwo bubasha arabufise. Mariko 16 dusome ku murongo wa 17 handitse ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizogira. Ndumva ko turiko turacana. Bazorambika ibiganza ku barwaye bagire, bazorambika ibiganza ku barwaye bakire. Ngiri isezerano dufise. Abizera ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera bose ngo nibi: bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. N'uyu munsi niko biri. Abantu bose bizera izina rya Yesu arafise ububasha nuko buramuza ko iyo ugiye gusengera abantu barwaye umuntu agatangura kuvuga ati mu izina rya Yesu Kristo mwamwe mubimwe muvemo sohoka mugende ukaja wumva impwemu mbi zitanguye gukoma induru. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Impwemu mbi zigatangura gukoma induru umuntu nawe agaca zikomesha rwose zimushe rwose mugende ukaca umwumva ngo turagiye turagiye. Ubwo bubasha Yesu Kristo yarabuduhaye. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nahabwe icubahiro. Ngo nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya. Mbega iryo jambo ryo muragizera? Abagizera turahari. Yesu nahabwe icubahiro. Nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya. Mugabo ntuzoca ukinywa ukibona ngo hitane ikintu cica ugikoroge ngo mu izina rya Yesu Kristo. Basi canke umuntu agukorogere uraba ati ngorogera turabe dusuzume ijambo ry'Imana n'iryo kwizera, akagukorogera ngo aguhunywe. Nimba umara amasaha umara iminota 5 canke 10 izoba yabaye nyinshi. Rero Yesu yariko avuga ko tuzonywa ibintu vyica ntibigire ico bitubwira, ariko ni mu gihe wewe atanga ico ubiziko. Turi kumwe gabene data? Mu gihe wewe atanga ico ubiziko Imana iraza ikabicishamo nuko inkota yaka umuriro. Ariko uze wirinde kugerageza Imana. Umuntu umwe yagombye guhagarara mu kwizera cyane. Bari abakozi bakora sinzi ko bakora mu mabarabara batekeye indya
hanyuma aho bazishitse umwe asanga hejuru ibintu bimeze nk'ifu, nuko arabiraba abandi bamubwira bati izo rya ntuzi yatoya, nuko mu izina rya Yesu ndazirya. Atushima mbere, reka ibi byose biri hejuru bimeze nk'ifu ndabikureko nije ndarirya. Arasenga umwanya muremure, arabisengera arabihumanutsa, ariko amaze kubirya nta n'umwanya waheze atarumva impinduka mu mubiri wiwe. Yari agomvye kugaragaza Imana. Igihe Yesu yari hejuru ku rusengero atwaweyo n'abadayimoni, Satani amuduganye hejuru amubwira ngo niba uri umwana w'Imana ikororere hasi, ijambo ry'Imana ryanditse ngo azokuragiza abamarayika biwe ntashitseho. Mbega harya Yesu iyo aca yumvira intumwa ya Satani yari gupfa canke ntiyari gupfa? Yari gupfa, kuko Yesu yishuye Satani ati vyanditse ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Rero iyo agerageza Imana yari kuba wenyene yiyahuye, ariko yaranse kugerageza Imana ngo akorokere arondere gusimba, kandi abona yuko ashobora gupfa. Yesu natugirire neza. Ariko iri sezerano turarifise, kandi Imana yaba yagutabaye, kandi Imana yaba yakugwaniriye. Iri sezerano ngaha ariko yavuga yose rivuga ngo bazorambika ibiganza ku barwayi bakire. Abarwayi barakira mu izina rya Yesu. Uko uri kose mwene data, uko umeze kose, ntiwikengere uw'igiciro gikomeye imbere y'Imana. Ufise ububasha nimba wizera izina rya Yesu bwo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, bwo gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu, bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo mu izina rya Yesu. Ariko umviriza rero, ivyo vyose umuntu arashobora kubikora, ariko izina ryiwe ritanditse mu gitabo c'ubugingo. Yesu adufashe cane. Nico gituma Yesu yavuze ngo ngaha kuri uyu murongo tubona uyu murongo wa 20, ngo ariko ntimunezereze nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezereze nuko amazina yanyu yanditswe hehe? Yanditswe mw'ijuru. Ni naryo jambo ry'Imana numvise twovuga nako, munezereze nuko amazina yanyu yanditswe mw'ijuru. Yesu nashimwe. Abantu benshi barafise ibibanezereza uyu munsi. Umuntu ashobora kunezerwa nuko ari umukristo wa kera mw'ishengero, mbere n'ivyaha vyose abizi, intango yavyo ingene vyagiye bikurikirana vyose arazi, ingene abakozi b'Imana bagiye baca ngaha. Nuko iyo bageze mu bikorwa vy'Imana hirya no hino, azi kahise kose k'ishengero. Umuntu arashobora kunezerwa nuko kumbure umuryango wiwe canke uruvyaro rwiwe hariho umuntu aheruka kwihana, aheruka kwakira agakiza, aheruka kuva mu bigabitanyo. Ego ni vyiza, urashobora kunezerezwa n'iki canke kiriya, ukumva yuko biguteye umunezero. Niyo witegereza ibikorwa vyose ingene bigenda, ibikorwa vy'Imana, ingene amakorali aririmba, ingene hari abategura mu rusengero, ingene vy'ukuri ishengero ry'Imana aho rivuye n'aho rigeze bikakunezera, ni vyiza. Ariko umviriza ijambo rikuru, ntunezereze nuko ivyo vyose bimeze uko, ariko wumva ufise umunezero kuko wumva ko izina ryawe ryanditswe mw'ijuru. Yesu nashimwe. Sinzi uyu munsi hoza ikintu gisumba
sinzi ko iryawe wosanga ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni wewe wo gusuzuma uti mbega inzambare wovuga uyu munsi cyangwa urupfu rukaza uyu munsi, mbega nosanga ndi mubo kumva inzamba cyangwa nosanga ndi mubo sigara cyangwa bakajana inzira mbi. Umuntu wese yobaza umutima wiwe muri kano kanya, ubaza umutima wawe wiyumvira uti mbega hari ikintu cobuza ko izina ryanje riba mu gitabo cy'ubugingo. Yesu atugirire neza, Yesu atugirire neza. Abantu benshi barakunda kwihenda, akabona uko Imana imukoresha, akabona ko kumbure Imana imukoresha byinshi, akabona ingene ibikorwa by'Imana ariko arabikora bigenda neza, kumbure akabona ingabire Imana yashize muri we ingene ikora, kumbure umuvugishwa, kumbure afise amaso yo kubona, kumbure afise ingabire yo gutahura no kumenya. Umuntu akihenda cyane, akiyumvira yuko kw'ivyo byose bikorera muri we, agaca yiyumvira yuko byose mu buryo bw'imwemu bigenda neza. Ariko nagomba nakubwire bene data, ingabire n'agakiza biratandukanye, ingabire n'agakiza biratandukanye. Abantu benshi barihendera ku ngabire, ugasanga hari ibyo akoreshwa n'Imana, ugasanga aravuga ubutumwa neza kuko akoreshwa n'Imana, ariko urundi ruhande rw'ubugingo bwiwe ntarusuzume ngo yame yisuzuma, ngo yama asuzumisha ubugingo bwiwe imbere y'Imana. Ugasanga ni umuririmbyi aririmba kandi akumva yuko afise ingabire yo kuririmba, mugabo ntasuzume ubugingo bwiwe ko buhameze neza imbere y'Imana. Ingabire yose Imana yashize muri uyo muntu ukamengo niyo yokwirata, ariko agakiza n'ingabire bifitanye itandukaniro rinini. Soma hariya muri Matayo igice ca 7 ku murongo wa 22. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 22 havuga ngo benshi bazobwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho zoba cinjibura nti ntaho nigeze bamenya, mviraho mwabakora iki? Mwabakora ibizirane. Ibaze aba bantu bavugishwa n'Imana, ibaze abantu basenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, ibaze aba bantu bakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kubona umuntu akoze igitangaza, akamugurura ikimuga, agahumura impumyi, akazimura amatwi y'abatumva, wewe ubwawe wokumva yuko uyo muntu ari kumwe n'Imana, kandi nuko ijuru ari igiwe, ari kumviriza ico Yesu azobabwira. Azobabwira ngo naho ivyo vyose mwabikora, mugabo mwari mukiri mu bakora ibizira. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Nico gituma mwene data, ibintu byose byo kunezera, ariko wamusuzuma iminsi yose, mbega ubugingo bwanje buranditse mu ijuru, izina ryanje riranditse mu gitabo cy'ubugingo. Niyo bagiye gusuzumisha ubugingo bwawe ko uzogira ikintu na kimwe, nuko kizoguca ivutu. Ariko niyo utagenda wirimbura, uzoha gusaza mu byo wagiye
ariko wari umeze nk'ikiraro gusa abandi bacako birenganira baca mu ijuru. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Ni kubera ko Yesu yababwiye ngo banezerezwe nuko amazina yabo yanditswe mu ijuru, ngo abaco tubanezere kuko bagarutse banezerewe. Ishengero ryarabakiriye, ryarabiyegereje. Yesu yarababwiye ati ntibatware n'umufuko, ntibatware n'amahera ijana, ariko aho bazoshika hose babakire. Bari babakiriye neza, batuye izina rya Yesu, impwemu zigahunga, abarwayi barakira. Ababigishwa ba Yesu rero bari banezerewe cyane babonye ingene igikorwa c'Imana cagenze. Ariko ni kubera iki Yesu yababwiye ko bakwiye kunezerezwa nuko amazina yabo yanditswe mu ijuru? Umuntu izina ryiwe ritanditswe mu ijuru, bene data, uyo muntu atihanye ngo yiyandikishe mu gitabo c'ubugingo, amaherezo yiwe azotererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Soma hariya Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 20, dusome ku murongo wa 14. Havuga ngo urupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditse mu gitabo, muri ca gitabo c'ubugingo, atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Rupfu na kuzimu batererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Ariko ngo n'umuntu wese atabonetse muri ico gitabo. Mu bisanzwe iki kiyaga caka umuriro, iki kiyaga c'umuriro cari categuriwe Satani n'abamarayika biwe bacumura. Nibo Imana yari yaciye urubanza yuko bazotererwa mu kiyaga caka umuriro kugira ngo bababaze. Ariko natwe abantu, Satani aca agera ingabo. Ko rero ngororewe mw'isi, ntegerezwa kurondera nanje abo nzokwisasira, abo tuzobana muri urya muriro uteguriwe. Ntegerezwa kubarondera. Uyu munsi rero Satani araza kugira ngo arondere abazokwisasira. Ariko Imana ikiturema ntabwo yari yaduteguriye umuriro, yari yaduteguriye kuzoba ahantu heza. Twebwe rero abana b'abantu nitwe twitwara mu muriro, nitwe twemera Satani akadutwara mu muriro tubona. Ariko umviriza, ngo abantu n'abantu bose batabonetse ko banditse muri ico gitabo c'ubugingo bazoterwa muri ico kiyaga caka umuriro. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Sinzi ko hariho umunsi nuko uriyumvira kuri uyu muriro w'ibihe bitazoshira. Abantu bamaze gukizwa bakava mu vyaha, bakava mu bigabitanyo, bagahindukira neza, bakumva yuko bariko bakorera ijuru. Ivyo vyiyumviro vy'umuriro, gutinya umuriro, gutinya urupfu rwa kabiri, birahera biba bikibaburiye. Ariko iyo umuntu atarakizwa neza ngo yihane neza, ave mu bigabitanyo, nuko uyo muntu yamana ubwoba. Ariko ubwoba bwawe wari ukwiye kongera kwiyumvira rwose kugira ngo umenye urupfu rwa kabiri rw'umuriro w'ibihe bidahera.
hoba hariho ubushitsi 120 kubera abavutse mu bihe vya kera uyu munsi baracariho. Ariko ca wibaza umuntu azoba ibihe bidashira atavuga ngo mu myaka 100 nzopfa mpere, oya, mu myaka 1000 nzosha mpere, atavuga ati mu myaka 1,000,000 nzosha mpere, atavuga ati mu myaka 1,000,000 nzosha mpere. Ariko ibihe bidashira, wene data wari ukwiye guhunga icaha, wari ukwiye guhunga icaha kuko Satani agufise ku mugambi mubi. Uyu munsi umengo bishizwe amaso yawe, uyu munsi umengo wewe ntubibona ntuvyitegereza, ariko hari abantu bazokwikangura, bazogera gutora ubwenge no gutahura ibihe bibi ari uko babonye barangije nabi. Mwene data, ico kintu sitakikwipfuriza mu izina rya Yesu. Ni vyiza ko uwogira iherezo ryiza ukazorangiza neza, kuko abantu benshi bazokwicuza, bazobabara. Hari igihe nkunda kuvuga nti icaha nibona ko uyu munsi umuntu acigobotora kikanga kumuvako, akacihana uyu munsi ejo kikagaruka, akacihana ejo hirya ejo kikagaruka. Umuntu agacava muri ako kayombekere ukamengo nivyamunaniye guheba, nuko yonagenda afise n'amaganya yumva yuko ico caha kimubujije kwambara inkomezi, ariko ntafate ingingo ngo agihebe kiranduke burundu, ntafate ingingo y'ingene cohera burundu muri we. Nama nkunda kuvuga rero, uwo munsi niwagera umuntu akabona yuko arangije nabi, akabona yuko yakiriwe n'abadayimoni, akabona ko abadayimoni bamuherekeje, nuko kuri wa munsi w'iherezo bamutwara mu muriro, abantu benshi bazokwishyuza. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Abizabana bizovuga bakiriho, akabona yuko asigaye mu isi, abantu bananiwe no kwihana icaha, ico caha azokumva bakizinutswe burundu. Hamwe haba hariho n'akandi kanya gatoya yoca yumva hejuru mu bicu bavuze bati inzamba zigasabirana, bati turatanze deliberasiyo y'iminota 15. Umuntu wese akeneye kuyihana no kwatura yihanire kureka. Hari abantu boca bihanira kureka icaha cari caramufashe mbiri, icaha yari yagize ibanga ntazokwatura, nuko yoca yumva yuko yocatura. Ariko nagomba ndakubwire mwene data, kumva ko wokwatura kimwe wagize ibanga, kumva ko wokwatura kimwe wanegeje mu bugingo bwawe, kumva yuko kimwe cakunaniye kuranduka burundu, wofata ingingo kugira ngo kiranduke burundu muri wewe. N'uyu munsi bikivugwa uyu munsi, Imana agomba ko watura, Imana agomba ko uzura bimwe wagize ibanga uvyihane. Bitari uko naho inyuma hari gucura indirimba, inyuma hari gucura amaborogo. Yesu adufashe cyane, unezereze nuko wumva yuko izina ryawe ryanditse mu gitabo c'ubugingo. Izina ry'umuntu mu gitabo c'ubugingo urashobora kuba wari wanditswe ejo, ariko uyu munsi ugasanga izina ryawe ntirikiri mu gitabo c'ubugingo. Imana yabwiye Abisirayeli ati umuntu acumuyeko niwe nzofuta mu gitabo c'ubugingo. Rero umuntu iyo yihanye icaha agatunganywa rwose, kikaranduka burundu muri
izina ryiwe rica ryandika mu gitabo cy'ubugingo. Baca bandika hanyuma rikaba muri icyo gitabo cy'ubugingo. Iminsi yose ukagenda izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo. Ariko iyo ahindukiye agakora ibintu bibabaza Imana, ibintu bimutandukanya n'Imana, izina ryiwe baca basibanganya mu gitabo cy'ubugingo. Yesu adufashe cyane. Soma hariya mu gitabo cyo gusubira mu Cyagezwe 3:2. Murantunge igitabo cyo Kuvayo 3:2. Kuvayo 3:2. Dusome ku murongo wa 31. Kuvayo 3:2 kuri 3:1. Handitse ngo, nuko Mose asubira kuhoraho aravuga ati, tegera irukiro, abo bantu bakoze icyaha gikomeye kuko bicuriye ikigirwamana cy'izahabu. Ese icompa ukabaharira icyaha cyabo, naho bidashobotse jewe upfume gusibanganya izina ryanje mu gitabo cyawe wanditse. Uhoraho yishura Mose ati, ucumuye ko wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje. Yesu atugirire neza. Umuntu wese akoze ikintu kibabaza Imana, kimutandukanya n'Imana, mu ijuru baca bavuta izina ryiwe. Ntuhave wiyumvira ngo kundwi irenganye byari bimeze neza, nari ugafitanye imigenderanire n'Imana, ariko uyu munsi ukaba wabaze gukora ikintu kibabaza Imana, izina ryawe riracanze. Hariho abantu bakunda kuja ngaha muri Kongo kugendera umukenyezi yitwa Mariyamu. Abantu benshi baramuzi, yari umuhanuzi kandi egome muvugishwa n'Imana. Benshi rero baracayo, hanyuma bagiye gusuzumisha amazina yabo ko yoba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yego, kandi by'ukuri bashitseyo yarakubwira ibyawe byose, n'imigabo ufise mu mutima yarayikubwira, n'ibibazo wahuye navyo mu nzira yarabikubwira, kandi izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo yarabikubwira ati, wewe Imana irakuzi, Imana irakuzi, izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Abantu rero benshi apfuyeyo ataha Imana yarahejeje kunyandikasha. Muragenda namwe mubaze ko muba mwaramaze kwandikwa. Yo nturagenda kubaza, urazogenda ubaze ko uba wamaze kwandikwa mu ijuru. Jewe byaraheze, ariko siko biri. Oya, siko biri. Uyu munsi uraba bari muzima mu buryo bw'imwere, ejo ugahura n'igitero cy'abadayimoni ukagwa, ejo ugahura n'igitero cy'abadayimoni ugakora ibintu bibabaza Imana, bigutandukanya n'Imana, mu ijuru baca bavuta. None rero suzuma urabe, mbega izina ryawe riranditse mu gitabo cy'ubugingo? Mbega nta kintu wakoze cyababaza Imana cyotuma izina ryawe ritaboneka ko ryanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo? Umwe wese niwe yisuzuma akimenya ko ahagaze mu kuri, cyangwa ko yamaze gusubira inyuma, cyangwa ko hari ibintu bigenda bimwizingirako byase kubohoka ngo abibohoke ko bive muri we. Ni wewe wimenya mwene data, n'ubugingo bwawe ni wewe usuzuma ukabushyira ku munzani. Ariko umviriza, umunezero wawe cyangwa umunezero wacu twese ni uko amazina yacu yoba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yesu nashimwe. Tugomba turangize dusenga Imana. Reka turangize dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Duce dusenga Imana. Umuntu wese niwe yimenya,
ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 duce dusenga Imana. 21 ku rujya murongo wa 23 havuga ngo kandi wamurwa nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana aribwo buwakira, kandi wa mwagazi ari we tara ryawo. Soma kuri Bibiliya. Kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanya canke gukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama Yesu Kristo nashimwe. Ivya Yerusalemu wo mw'ijuru, umurwa mukuru Yerusalemu wo mw'ijuru, ngo kuri wo nturinda kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana nibwo buzomurikira, nibwo bumurikira uwo murwa, nibwo buzomurikira rero ngo kuri uwo murwa rero ntihazogera ikintu gihumanya na kimwe, ntihazogera canduye, ntihazogera umuntu akora ibizira, ntihazogera ababeshi, ntihazogera abasambanyi. Kuri uwo murwa ntihazogera y'abibona, ntihazogerayo abatebuzanya. Kuri uwo murwa ntihazogera y'abantu bagikigira cumi. Kuri uwo murwa ntihazogerayo abantu nuko batukana, abantu b'imborerwa, abantu b'inzoga binyegeje. Kuri uwo murwa ntibazogerayo abantu bafise ivyaha bagize amabanga banyegeje mu mitima yabo. Kuri uyo murwa ntibazogerayo, ariko abazowugererako nabeshejwe n'amaraso ya wa mwagazi w'intama. Ninde yumva yokwezwa uyu munsi kugira ngo abe uwuzogerera kuri uwo murwa w'Isiyoni yo mw'ijuru? Amaraso ya Yesu arimo. Yesu yaratanze amaraso kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Izina ryiwe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, umwami Yesu aduhane umugisha. Ubonane dusenga Imana, ariko ni bangahe bumva mubwira Yesu ati naje Yesu nyandika ukundi gusha mu gitabo c'ubugingo, maze iminsi ndi kure, nararuhijwe n'intege nke, hari ivyanteye kuruha, hari ivyanteye kudendebukirwa. Uyu munsi hamwe inzamba yovuga nosanga isigaye mw'isi. Uyu munsi hamwe urupfu rwoza nosigara mw'isi, nojana inzira itariyo. Shika hano, maraso ya Yesu akweze. Kuri uwo murwa nta gihumane kizobayo, nta muntu akora ivyaha ibigirana azoba kuri uwo murwa atarabogejwe n'amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana. Shika hano, amaraso ya Yesu Kristo akoze agutungane. Turi mu gihe c'iherezo, ibigwanya ubugingo ni vyinshi, ivyaduza abana b'Imana ni vyinshi. Wananiwe no kwihana ishari, wananiwe no kuvavanura n'ivyaha vy'ubusambanyi, ariko uwo munsi benshi bazogomba kuvyihana bitagikunda, babihebe, bumve ko babihevye, babizinutswe, kandi igihe camaze kurengana. Igihe ciza rero co kubiheba no kubizinukwa ni iki c'uyu munsi, aho izina ryawe rica ryandikwa mu gitabo c'ubugingo, Imana ikongera kukwemera nk'umwana wayo ikunda. Reka dusenge Imana kubw'aba baciye bugufi imbere y'inyonga z'Imana, kugira ngo Imana yo mw'ijuru ibagirire imbabazi cane. None rero reka dusabe Pasiteri Germain ashike hano abasengera, abasabire imbabazi. Amaraso ya Yesu abeza abatungane, bongere kwandika ukundi gusha. Turagushimiye Uhoraho Mana muremyi w'ijuru n'isi, ku majambo tumaze kumva, ngene umuntu mwitayeho yaca mu bihe bibi, yaca muri vyiza,
we uri Imana umukurikiranira hafi, kandi muri ibyo bihe byose uvise ugukorana nawe ukamutabara mu bihe bitandukanye kuko umukunda kandi umuzi. Twumvise rero mu majambo menshi twumvise n'iri jambo rivuga ngo mbega izina ryawe riranditse mu gitabo cy'ubugingo. Ego hari ibyo abantu bafise bakora kandi bakoresha, hari ingabire nyinshi zitandukanye bahawe n'Umwami Imana. Mbega none muri uko gukora no muri izo ngabire, inyuma y'ivyo izina ryiwe riranditse mu gitabo cy'ubugingo. Twabonye ko umuntu ashobora kubikora ivyo ariko n'izina ryiwe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. None ngaba Mwami, umwe wese yibonye arisuzuma aramenya ati mbega ukundi nukomeze, mbega ubuzima mbayemwo bungoye, mbega intege nke no kuba kure y'Imana, mbega ibi birangaragariza ko izina ryanje ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. None baramaze kubona ivyo, bamaze kubyisuzumamwo basanga izina ryabo birashoboka ko ryoba ryaravuzwe, ariko uyu ni umwanya mwiza, haleluya, wo gusubira kwandikisha izina kuko uracari ku ntebe y'imbabazi. None turabasabiye imbabazi, turabasabiye amaraso ya Yesu Kristo, maze ufute izina ryari ryanditswe mu gitabo cy'urupfu ari ryo ryo kurimbuka, wongere uryimure uryandike mu gitabo cy'ubugingo, haleluya, wongere kumva gushira ubwoba kuko bamaze kumenya ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi twumvise uranasuzumisha ubaze ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urashobora kubaka kuri ivyo ariko ingeso zawe zitabigukuramo ugacuba kure y'Imana. Turabasabiye imbabazi, turabasabiye amaraso, bahaguruke batsindanishirijwe, mu wese ateramire ubugingo, kandi umuntu wese asenga asabe mpemu yera wo kumurongora muri uru rugendo. Turagushimiye kubahariye, turagushimiye kubejeje, turagushimiye kubatsindanishirije. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amena. Tugomba turi mu ijuru, turagushimiye Imana yumva, uri Imana wamwegura imitima, uri Imana usubiza intege abarushe n'abaderemukiwe, ugahembura abananijwe n'urugendo. Ni wowe wahemuye Eliya ageze mu bugaragwa, ahantu yararushe, ashoje, anyotewe,
dufise ibishengero ryawe rikoraniye hano era uko bangana abafise imitwaro abafise ibibazo mw'izina rya Yesu jambo ryawe ravuga ngo amarusha y'umugororotsi ni menshi. Amen. Amen.